umva nkigira mariage nk'abandi bose, nk'umukobwa wese abagize mariage, nk'umugore wese abagize mariage, umva uritega ukavuga uti ndinjiye mu rugo inyuma y'amezi 3 canke umwaka nzoba mfise umwana. Ariko siko vyagendekeye jewe. Narashize nanje nkitega nkuko abandi bitega, ariko ntivyashoboka. Nkaguma nizeye kuko ndi umuntu nakunda abana cyane kandi cyane. Baransengera bakambwira ati bandanya Imana yavuze ntibesha, biratinda ariko ukabigeramo kandi biba biryoshe. Umva gusunika uko n'amajambo nkayo no gusengerwa iki kintu gusa nibuka nakunda kubwira Imana nti Imana uzumfashe mama ntazapfe atarabona abana banje kose na gramere umva avyara mama. Kamana ndagusavye ntazapfe atabonye umwuzukuruza. Ikintu yambwiye ati ndemeye Imana yawe. Atumenye ngo wari ubizi. Ngo nukuri ndaryohewe cyane. Tugenda nibanga mu mitima. Imana yawe ndayemeye. Ndamubwira amina. Cyambwira ati genda uke umva arambwira igenzo ngarukira iki. Ndamubwira ati wow. Ngo nukuri numva umunezero udasanzwe. Ndavuga nti amina. Nshatse kuvuga kuco Imana yakoze, ico Imana yavuze, isezerano Imana yaduhaye, muzovyara umwana w'umuhungu, niwe azoba ari imfura, azoba ari umwana adasanzwe muri generation yiwe, azokorera Imana cyane. Ntiyabeshe. Uko yakabitubwiye, uko yabicishije ku mukozi wayo niko vyagenze. Nabirabishije amaso yanje abiri n'umugabo. Turavuga tuti Imana iteye ubwoba. Bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye. Turongeye kandi kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Tunaryohererwa gusura kandi guhura n'umumama afise intahe agomba kudushingira. Nkuko mubizi tumaze iminsi tugenda turakira abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Uno munsi twagiriye ubakwe ryo kuba turi kumwe n'umumama afise intahe niniya cyane agomba kudushingira. Muraza kuyumva, sino bivuga taratangura ariko muraza kuyumva, kandi ndizera yo ntakekeranya yuko tuza guhezagirwa twese, nanje ubwanje nza guhezagirwa. Reka rero duhere kwanza kukwidondora, abanza twidondore, ariko ndabibutsa yuko abo ari rya mbere badukurikiranye bashaka kugira subscribe kuri no channel yacu kugira ngo babandanye babona ibiganiro byacu. Hanyuma ubonye kino kiganiro kikaguhezagira ugipartage ugisangize bagenzi bawe. Reka rero twidondore no mu mama turi kumwe kugira ngo tuyage tuzinanye n'abandi ariko badukurikirana kugira ngo bamumenye. Karibu mama. Murakoze. Yesu nashimwe. Nitwa Niko yagize Lisette, ndi mama w'abana b'abahungu 3. Yesu yagiriye neza. Wow, biraryoshye cyane n'abahungu gusa. Yego. Wari panzi sawa sawa. Murakoze cyane. Musanzwe musengera hehe, mukora ibikorwa by'Imana hehe? Murakoze. Nsengera muri Life Center. Niyo nkorera ibikorwa by'Imana, ndi umuririmbyi. Yego. Madame Lisette. Yego. Mwavukiye hehe, mukurira hehe mu buzima bwanyu, mwabaye hehe? Murakoze. Navukiye mu Kamenge. Nkurira mu Kamenge, ariko kubera ugwimo iki umva abantu baguma bimuka. Mu nyuma nza kuba mu Kinindo turahava, twinjira muri Rohero turahava, ubu turi mu Ijabe. Imyaka ari myinshi cyane muri mu Gisagara. Yego. Mwavukiye mu bana bangahe, ugira kangahe? Navukiye mu bana 5, ninje ndi umuhererezi. Yego. Biraryoshye cyane. Uno munsi mwavuze yuko mufite abana 3. Mbere yo gukora ubukwe, ni gute wiyumvira urugo rwawe, waguyumvira gute? Murakoze. Imbere yuko nkora mariage, hari ukuntu umuntu aba yarapanze ati je ndashaka yuko bigenda uku bimera uku. Nanje narabipanze ndavuga nti Mana
uzunshoboze umugabo ameze uku ankunda dukundana twumvikana tuvyumva kumwe ndamudekriva maze kumudekriva ndamusengera igihe runaka kigeze Imana irampuza nawe yego yaguhuje nawe ndi nyene urya nyene umva numva sinovuga ko ari photocopy ni original yego wiyumvira mugufi wiyumvira muremure niyumvira muremure yego kandi nawe uri muremure benshi bavuga ngo numva umengo nshaka muremure ariko ikirenze ko nkanabwiye Imana ko nshaka uwundusha imyaka 10 kuyo jewe nzoba mfise Imana ibimpuko nyene waronse umugabo kufise imyaka 10 yego wow kwa kundi nyene wabisa urya nyene Imana niyo kwizigirwa yaronse isengesho ryawe yego ukiri umujene jeunesse yawe yari imeze gute kiri muto byari bimeze gute nkiri muto nari ndi umukobwa nyene nawe yakunda gusenga kuko nakunda ikintu cyo gusenga cyane kuva kera ndi umwana w'umukobwa nasengera muri catholique ndibuka benshi bakunda kumpamagara ngo ndumubikira bagukunda gusenga cyane ngo ndumubikira nkurira muri ico kintu ariko mu nyuma nza gutahura ukuri kose ndakira umwami Yesu maze kwakira umwami Yesu ninjira mu munyenga rero uburyohe yego gushika uyu munsi ndashima Imana mwakiriye Yesu mungana gute nari nkuzi yari muri 2004 yego 2004 yego mu jeune muri jeunesse yawe urabona hariho usanga nubwo abakunda gusenga ugasanga mugabo hariho imyaka yaciyemwo y'ubuguruguru iki bibyoho byaba byarakubaye ko adolescence yawe yabaye iyo gusenga nyene cyane yabaye avant yuko nsenga byaraciyemwo ariko ntivyatevye ko nace nisanga ni nkuko novuga ngo ndumbukiye ninjiye mu bintu byo gusenga ico gihe babita ngo umukarismatike ndibaza ko nubu ariko bimeze umva ni nkuko novuga ko Imana yandokoyemwo inkuramwo ninjira muri ivyo onye yego ndashima Imana kuko mu nyuma naravyinjemwe ariko nonge kandi ndanyerera ndongera ndabijamo ariko ndongera sinanatevye ncangumamwo rero muri uyo munyenga rero yego sinabitevyemwo adolescence yanje ntiyatevye akenshi yaje insanga ndi muri iyo ntuze ya bukarismatike yego biraryoshe cyane wagiye kugira mariage ryari nagize mariage muri 2011 yego 2011 imyaka itari mike yego imyaka 10 n'ingahe 12 yego biraryoshe cyane niye experience warize mu rugo uko wiyumvira urugo wasanze bimeze gute ndibaza ko mu rugo ntawe ukubwira ngo bimeze uku nuko nukumva ibintu birahinduka ushobora kugenda wowe uvuga uti jewe ngiye nshaka ko nibinyene bizugumuka ariko bigenda bihinduka uyu munsi bishobora kuba bimeze uku ejo bikamera uku ariko kimwe gusa jewe noba narizemwo narabonyemwo uri kumwe n'Imana ibintu byose biragenda mu rutonde kandi bigenda neza kandi ukaba uri mu Mana uri kumwe n'uwo muvyumva kumwe mwese muri mu Mana umva ikintu cyose mukacumvikana mukamenya turakora iki inye usanga kuri twebwe tuba twaramaze kumenya Yesu biba vyoroshe ko tuvyumva kumwe tugenda kumwe ikintu cyose turacumvikana ko biba bimeze neza yego biba bikomeye cyane iyo uhuye n'umuntu cyane cyane mwumva ibintu cyo kimwe mwese mukamutahura iyo muri ko muraja umwana wawe wa mbere afite imyaka ingahe afite imyaka 6 imyaka 6 yego imyaka 6 wabyaye umwana apre imyaka ingahe imyaka 7 nandi majambo uri babandi batevye kuronka yego apre 7 ans tararonka umwana yego sikintu coroshe niba vyoroshe byari bimeze gute mwiyo periode yose tararonka umwana imyaka 7 yose yego umva nkigira mariage nk'abandi bose nk'umukobwa wese abagize mariage nk'umugore wese abagize mariage umva uritega ukavuga uti ndinjiye mu rugo inyuma y'amezi 3 canke umwaka nzoba mfise umwana ariko siko vyagendekeye jewe
narashize nanje nkitega nkuko abandi bitega ariko ntivyashoboka nkaguma nizeye kuko ndi umuntu nakunda abana cyane kandi cyane. Ndibuka muri eglise abana bose nk'ubu abana bagoranye kwa kundi usanga umwana ariko ararira muri eglise ugasanga ariko agora mama wiwe bose baca bakubwira ati mushire mama Lize amushire mu gikiriza. Shize umwana mu gikiriza yaca sinzira. Umwaka umwe mema va yo kugira mariage nawe nyavyemeza nuko nari meze. Umwaka umwe uravuyemwo twinjira hafi mu mwaka wa kabiri nyine ugitangura avuga no kombo ndese ningene nkunda abana ndakunda Imana kuko irakubwira hakiri kare kugira peut-être ntuvuga uti gute ndumukozi w'Imana nkorera Imana magarara nkahimbaza nkatazira haba gushika ubu ntararonka umwana bimeze gute. Ico gihe ndibuka ko nahuye n'umukozi w'Imana ubonye ni Apotre Elijah wo muri Canada yari yaje mu gikorane kuri eglise. Umva ahantu rero twabakirira umva yari conference turaba mama twese turabakira tukabakorera amasuku guteka genre ibintu nk'ivyo. Igikorane giheze iyo conference iheze bagomba basubira inyuma batahe turi nko muri salon twicaye bagomba baduhezagire kubwa insomene twamaranye nabo tubakorera ivyo dutegezwa kubakorera sindi twogenda tutabahezagiye. Elijah acaravuga ati jewe gatoya mfise message y'uyu mu mama jewe ego ndahaguruka turicara avuga ati hari message Imana mpaye kubwawe directement. Jewe navuga nti wow bya bindi birakunze yo Imana yavuze yuko uyu mwaka udahera ntibungenze. Mbega Imana iranyumvise umva ndagyoherwa ariko yari contraire ivyo ndako ndiyumvira. Elijah arambwira ati Imana yambwiye abanza arambwira ati message ngoma ndaguhe nk'umwana w'umuntu ntikuryohera aba anshinje umva naje bisa makuraje ni mu mwaka wa biragenda neza. Aho wari umaze igihe kingana gute? Numva nari ninje mu mwaka wa kabiri wa mariage. Okay ndavuga peut-être ashaka kumbwira ko ari nko mu mwaka uza. Okay reka ndindira cyarambwira ati Imana yambwiye ati uzobyara. Wow. Kandi imfura yawe izuba ari umwana w'umuhungu. Atariko umve iyo ariko iyijemo hagati koneko kazi ariko suyu munsi canke ejo suyu mwaka sinundi nta wonzi umwaka wari ariko bizoteba. Sinamenya aho amarira yavuye akoroka umva ni nko kumengo naranyagiwe n'imvura. Sinongera no kumuraba mu maso nunamika umutwe hasi arambwira ati birumvikana nk'umwana w'umuntu ariko umwana uzovyara azuba ari umwana adasanzwe. Ati unyumve untiza amatwi gato wumve izuba ari umwana adasanzwe muri generation yiwe azuba ari umwana akomeye cyane akoreshwa n'Imana. Wow. Agatima karagarutse cyo ndavuga okay mbwira Amina ariko Amina nyene ya yindi iri mwenye kubabara narize nahwere arambwira ati courage ndazi kugiye nicagera ibi byose ntuzovyibuka imyaka uzoba waramaze ntayonzi Imana yonyene niyiza ariko ndazi kutazovyibuka. Mbwira okay ndambwira ni merci cyangwa ati dusubire muri salon rero banagiye kugira baduhesha umugisha umva muri jewe numva nta kigenda curo nk'ibitandukanye n'ivyo biteze ndabwira ntakundi baradusengera dutashe umugabo abona umengo nje nahinduye isura ambasati n'amahoro ndanuma n'amahoro ndambwira amahoro mbari akantu candicara ndamubwira reka tuvugane turicara muri salon ndabimubwira ibyabaye byose acarambwira ati igikuru no ku Imana yavuze
ati sinumva impamvu ubabaye kuko Imana niyo yavuze ko izoduhezagira. Yego bishobora guteba, bishobora kunyaruka ntawe ubizi, ariko izoduhezagira. Ndumva nta kibazo. Kimwe gusa nuko dufatana ukuboko muri uru rugendo, turindira igihe Imana izobikora, igihe nicagera bizogenda neza. Wow, toujours amfashe ukuboko kumva ndavuga ubundi aje kumfata ukuboko tuzoshika kure ntacu. Yego aho mwico gihe wahura n'uyu mukozi w'Imana uvuze ko wari umaze imyaka 2 wari kubaca mu mwaka ugira wa kabiri. Yego aho kwanza waruta mwico gihe umutima wiyumva gute? Nyumva umengo byatevye kandi siko vyari gutegezwa kumera. Wow, ndakunda abana, wow, ndafise umutima wo kurera ugute. Hari umuntu nyene aba yumva nyene ko vyatevye. Yego ugasanga nyene yababaye, arababaye cyane ku buryo bw'uko usanga ari n'umuntu nimba yari n'umuntu avyibusha konda stress ikaba stress a 2 ans. We mwico gihe wari uri muri leta imeze gute? Wapi je rero sinababara cyane kuko numva umengo haracari ivyizigiro. Numva umengo gusa ndabaye desi gato ariko haracari karesi ntibirarengerana kandi numva umengo bizoshika kandi sinumva ngo nirukire kwa muganga nje kwivuza ngo ndabikora ikiba oya reka gusa nicare ndindire. Umwaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, uwindwi. Yego ndiko ndavyumvira nkumva urugendo rutoroshe. Uwo bakumbure dufate nko ku myaka nko ku mwaka ugira gatandatu. ubonye nk'ubu dufate abana babo mwagiriye mariage rimwe muri eglise canke mu kibano ho wiyumva gute? Nakubesha harimo akantu k'akajabuzi kandi nkumva ndababaye. Ndibuka nko ku mwaka ugira gatatu canke kane urabona nka hahandi baza guhezagiza abana ugasanga bariko bahezagira wa undi mwagiriye rimwe agiye ku mwana wa kabiri urabona ko bavuga ati ni muhaguruke mutumbereze ibiganza tuhesha umugisha abana. Ntakubesha sinahaguruka oya byari byaramaze kwanga kandi sinana kimwe navuga nkaraba tu nta kintu navuga naraceceka sinahaguruka nkaguma nicaye navuga nti ababibona birabasha baza kwiyumvira ibyo biyumvira birabasha. Ndumva gusa mutima wanje kumva ubabaye. Yego numva umengo sinkavya bindi nogira uburyarya ngo mpaguruke ngo kubera pasteur yavuze mpaguruke ntumbereze ibiganza kandi bita ofete ntibimvuye ku mutima nkoreshe bwa buryarya nino tuma nicara mbe jewe. Yego mwico gihe none muri mu mazi yo myaka yose mu muryango byari byifashe gute? Nta icyo usanga nk'ufise nka mama akuzukuru muri famille y'umugabo umuryango nyene bakabona umenga nyene ego nivyaye usanga nyene bitavugwa cyane mugabo nyene hariho tu nyene kibazo. Uho byari byifashe gute mu muryango? Mpereye nko kuri kote y'umugabo mvana ntibari bakijijwe. Hari ukuntu umuntu abona ibintu nyene ariko akakubwira ati bimeze gute basimba umva bigeza aha nimwivuze murabe niki kibazo. Ariko ibuka ryasezerana ibuka ya message nahawe havuga ko oya sinshobora kwivuza kuko ninivuza ndiko nta mafaranga nje yagusa kandi Imana nkorera yarambwiye ikintu kiri ngaho fete ni question du temps. Kuri ni byari Imana izosoza ibyo yavuze ku buzima bwacu. Ariko rero kubwira umuntu ataramenya Kristo ni ndindiriye cy'Imana ni hahandi batubwira ati abaporoti abakizwa mwarakorofwe mu mitwe yanyu mumeze nk'abasazi. Umva ntibashobora gutahura ingene ntashashariye numva nashuhiye kwiruka kwa muganga kwivuza iki ko barabirekeraho tu kote iwacu
barakijijwe umva naronka support nyinshi baransengera bakambwira ati bandanya icimana yavuze ntibesha biratinda ariko ukabigeramo kandi biba biryoshe umva gusunika uko n'amajambo nkayo no gusengerwa iki kintu gusa nibuka nakunda kubwira Imana nti Imana uzumfashe mama ntazapfe atarabona abana banje kose na gramere umva avyara mama Imana ndagusavye ntazapfe atabonye umwuzukuruza kandi uko nakabisavye Imana arabinkoreye mama arahari grand-mère arahari biraryoshe cyane mu kibano ho byari byifashe gute mu babanyi bakubona umaze umwaka wa mbere imyaka 2 3 5 6 7 kugera muri iyo myaka yose yego umva ico gihe naba mu Nyakabiga abo twabana umumama ndibuka umumama twabana mu gipangu umva nawe yarakijijwe ari umukongomani kazi yarakijijwe nawe twarabiganira akambwira ati kuva naba sinari bwabona umugore w'umuhizi kazi nkawe ati Imana yakugire neza uronka n'umugabo akijijwe kandi umva mu vyumva kumwe atakuye umutima atagucisha kwiti n'amabuye ati hari igihe ushobora gusanga hari umugabo akijijwe ariko ntatahure umva ntimve gute kandi akagufasha ntimwiruke ngo mugende kwivuza hirya no hino iki umva byose mwese mukabibego atuzoko mushima Imana ntindabishima bivuze yuko ofete aho mu Nyakabiga naba sinabonana n'abantu cyane umva yari mu gipangu nasoka ngenda kuri eglise nkava kuri eglise ninjira mu gipangu kandi umva iyo 7 ans yose sinayimaze mu Nyakabiga sinayimaze no ngaha mu Burundi ku myaka 4 ndibaza ko ari nka 2015 igihe ibintu byatanguye kumera nabi mu gihugu ndakunda Imana hari igihe Imana izana ikintu kugira irokora umuntu hari igihe ofete Imana ishobora kuzana novuga gute imidugararo kugira nkure God ngaha hari ico namwemereye ariko ico namwemereye ni wamugisha ndabona aha mu Burundi siho ntegezwa kumuhera ifoko nzana ikintu kuko God ntari buntahure ngo ave muri iki gihugu agende hariya ntibishoboka ifoko nzana ikintu kimujugumiza kimutera ubwo kugira ave muri iki gihugu yinjire muri cakindi namuteguremo umugisha wiwe nuko vyagenze 2015 byatanguye je pense le 28 avril tingaho umugabo yari yagiye muri Tanzania mu bintu by'akazi ndagumaho ndamubwira nti biranse umutima ushaka kunca mu kanwa aho bibaye le 29 le 30 ambwira ngo mve muri iki gihugu ngomba nje mu Rwanda ambwira ati nimba wumva ko vyanse genda hari umugenzi wiwe twabana niwe yaciye ahamagara amubwira ati ko numvise ko nawe ugomba utware famille yawe mu Rwanda ntwarira n'umugore nawe agende ndashima Imana kuko narahagurutse turagenda mu Rwanda nashike ku mugrandse wanje haciye igihe ndarondera inzumva ndagenda kuba ahandi kuko n'umugabo yaciye ansanga mu Rwanda tuguma mu Rwanda turaba urabona ko byari byorosha ariko ndakunda Imana kuko irabyorosha mu gihe runaka irabyorosha kuko ibiziyo kirategura yego bivuze yuko 2015 yaje ku bwanje kugira nakira umugisha wanje mu Rwanda niko mporanda ko iyo 2015 itari kuza sinari guhaguruka muri iki gihugu ntari kuva ngaha ibishoboka nari mbayeho neza nari mfise ibintu nkora nari mfise akazi umva ntibyashoboka gute ngenda mu Rwanda gukora iki gutangura akazi gutangura ubuzima azeho ntibishoboka ubuzima bwo mu Rwanda burazimvye ntibishoboka Mana kubera ari Imana ifise ubwenge buturusha ifise ubwenge burengeye atereka ndakwereke ndazi kote febre y'umukobwa wanje reka nzane amasaso akubita kuva kuwa mbere gushika dimanche biramuhagurutsa bimutwara
niko kwinjira mu Rwanda, turabayeho mu Rwanda, Imana itugira neza, mu gihe abantu bose bakoma induru, ubuzima bwo mu Rwanda burazimbiye, amafaranga iki, Imana yoyo ifite uko ibikora, ifite uko ibigenza, yego mba ninjiye muri mu gihugu cy'umugisha, niko ndahita mu gihugu cyanjye cy'umugisha, umva twinjiye muri 2015 2016 ntivyatevye, badatwaye inda. Wow. Mbyara 2017. Byagenze gute? Nta kwa muganga wagiye ntaki? Ofete nkigishika mu Rwanda nabwiye umugabo, nyamara ubu dushitse ngaha nta kuntu urondera umuganga, Imana iramutse impezagiye, umva sinze njuragirike ngende kuri umuganga ngirike, mbe mfise umuganga wanje nzogenda ko direct. Umva wama witeze igitangaza umwanya wose. Nabanzi ni anytime Imana ishobora kubikora. Wow. Mugabo urumva ko wari ukwizera? Ego. Imana ntwarakoye no kukwizera. Ego frame. Yaranshoboje ndabyizere yego. Umugabo arambwira ati wow, sawa ni bonne idée. Reka tugende. Ico kintu numva kimezagiye. Uko kuntu iyo ni acte prophétique. Uko kuntu wama wumva umwanya wose ukwiye kurondera umuganga. Ego. Uzoca witura wonyene. Nibaza yuko kino mu bintu Imana kumbure yoba yarakoreye ko kugira ngo uwezegire. Ego. Ndagenda kuri uyo muganga. Umugrandire wanje yambwiye ati je umuganga no gukonseya n'uyu. Ndamucako n'umupapa aho nyine ahumuye nsanga uyo muganga yabaye mu Burundi, yiga mu Burundi. Ndavuga wa mana aranyumviriza, arambwira ati none mufise imyaka ingahe mwubatse? Ndabimubwira ati no ifu ko mukora ama examen. Ndamubwira ati shwi ndi muzima, ati nyereka impapuro zivyemeza. Reka jewe ndi muzima, umugabo wanje ni muzima. Ati rero abarokore hari igihe ngo umva bavuga ngo hari igihe mwigira ibigori kandi mufite ubwenge, mwarize mufite ubwenge. Ati nimba Imana yaraduteretse hano nuko dufashanya twarize. Jewe rero suko ndambwira no, ndumva nta examen nimwe ntaki nuko nona amafaranga. Aturumva ubu wicare gusa utazi ibiriko biraba. Jewe nshobora kwicara ariko ijuru irazi icyo ntegereje. Aranama aragira gutya atoke, byari bigoye ko gutaho. Yego courage. Ndambwira merci. Ati sawa rero tuzobonana igihe iyo Mana yawe izokwibuka. Ndambwira nta kibazo, ndazi ko uyu munsi uhari kandi nzoza habikubwira. Aratwenga ati wa mugore we acabwira umugabo ndati uko umuvije umugore wawe ko aravuga. Ati nivyo. Ati nawe umugabo yari famille ifise kwidera kubisaza. Nawe uravyemera ibintu ariko aravuga ati neza cyane kuko dufise Imana yumva kandi ikishura. Iyo Mana ntizi kubesha, iyivuze birateba ariko ikabishitse. Ico bidusaba twebwe nuko twihanganira muri ivyo yavuze, tukavyizera ko bizoba, nta bindi ngo nakantu gato ariko kagoye ku bantu kugira bakagenderemo. Ariko acambwira ati ariko ndashima Imana kuba twebwe yaradushoboje kuri ako kantu ko kwizera no kugendera mu cyo yavuze turindiriye. Muganga ati okay courage. Turasohoka turagenda. Igihe kigeze rero cyagiye Imana yonyene yari yaranditse ati ni igihe kitazarenga kiragera. Uyo muganga mwaye mwamugiye ko muri 2015 tugishika 2015. Après atabona muragi. Ego kuko en fait twashitse muri mai, twagiye nka juillet guco. Niho twagiye kumurondera. Hama igihe runaka kiragira, umugore wese ashaka kuvuga ati fisirotari. Ariko rero jewe siko byagenze. Ntabwo nishushushushu umva majumengo ko ndamagana. Mana narakubwiye ko ibintu ntakene kongera kuza ndabishira mu matwi yanje no mu mutwe wanje kuko biranyonona mu mutwe wanje.
numva ntashaka kumva nimba ndi muri rotari ivyo ntavyo nkeneye kumenya, sinkeneye stress yo kuguma ndavyishira mu mutwe. Dahere sivyo, ntiharagera ukwezi kuravuyemo, ukwezi kwa kabiri ntangura kugira amalezi. Ntaha n'ibintu vy'abandi vy'abagore bishira mu mitwe. Ndahamagara grand sœur ndamubwira nti numva ntameze ukuntu, nta muri iki gipangu batetse ibitungurusumu, ndiruka nkumva ndashaka kudaho. Ngwaha byabaye ngo vyabaye ntereka ashaka kuza utwenga ntiharagera. Ati nyamara vyabaye, ati reka ndakuguriye agateste de grossesse ntikiranazira. Ati ndakagura, nturushaka kugure canke ureke. Ndibuka ko yakaguze arakazana iwanje, nakarabira nko ngaho onye, ntaco bibwiye, je nigumiraho. umva bari bamaze kwiyakira tuti Neza yego. Kandi nk'ubu turiko turaganira nka wowe ugasanga n'umushitsi aje kundamutsa, turiko turaganira ukabona agatiro karantwaye ndikubise, ndagarutse. Ntabwo ibintu n'ibiki biko biranzako. Okay, ariko naryamye neza kandi naryamye umwanya munini, canke ngwaye malariya. Rimwe mwijoro turyamye yari 3h du matin n'amazera 2 ndabura itiro riracika. None kubeka impozitiro avuga okay, bikaba se mbe nyabije muri toilette, numva ijwi rimbwira ati genda utwaye nako gateste de grossesse. Ariko siko ari byo, reka nje kuba ndikinira gusa muri toilette nyine. Ndatumwanya kubera n'itiro ryaheze. Ndagenda ntwara n'agaflako ndashiramo nkuko bitegerezwa kumera. Shizemwo kagateste de grossesse, nuko nyene nca ndabona ndagira ubwoba. Sinashobora kumva, sinashobora kuvyakira, birananira. Ndavuga peut-être ndiko ndarota, acari mu itiro ryatiro waruri ndiko ndarota nivyo. Ariko nuko bimera, nuko nyene ni positif, ntariko ndafise itiro. Ndibuka ko nagize gutya n'amaso ndayagira uko mva verifie neza, nkaguma mbona n'uturongo tubiri. Ariko sindi mu gitanda, sindi ko ndarota, ni realite. Noya ndicara kimwe gusa nararize, ndarira aho muri toilette. Nongera kwibuka Apotre Elijah, ndavuga Mana yanyibutse cagiye niki, Imana impinduriye izina, anje ngiye kwitwa mama runaka. Numva ubwoba bwinshi muri jewe muri iryo joro, ubwoba burambana bwinshi. Ico nakora naguma ndira, ndavuga no ngende mvyura umugabo, ndavyura umugabo. Ndamubwira vyuko ndabira iki kintu, ati wabaye iki? Iki kintu ubona ni negative ni positive? Arambwira ati Jesse, muri uyo mwanya n'ibiharuro byaragucanze ibyo warudi banye kutabizi. Arambwira ati ndafise itiro, reka turyame mu gitondo turajya kwa muganga. Ndavuga ntuye ntari ko aratahura nawe ivyo ndimo, byose nanje ndiko ndarota. Ndavuga oya, ubu rero sindiko ndarota nivyo kuko turi clair kabisa. Okay, nubu ni saa 9 na bya bimenyetso byose warumaranye iminsi. Nca ndavyibuka vyose, ndavuga ni igihe niki. Ndavuga ntereka ngume mu gitanda, umva nguma ndabisa kugira ndamuvyure tuje kwa muganga. Sije nabonye 5h30 du matin irageze, ni wasibe kuryama. Uyaye umva yari kuguma ndira nca ninjira muri douche 5h, 6h30 naenda muvyure. Injira muri douche tuje kwa muganga, arambwira ati vyuka. Aravyuka arafata douche. 7h15 twari dushitse kwa muganga. Twicara turindiriye docteur. Docteur yakunda kuza kare kugira agira amatu. Akiseruka hari aratubona. Arabona Ati yashavya ibintu byaba. Arambwira
namahoro mbwira namahoro abona ndarize ati karabaye nimwinjire tuba turinjiye dushitse ati mberisha wamugize kuri umudamu ko ariko ararira ati nanakimwe ngo ibintu byanyu ko biko birancanga ngo ntacyo turi buvugana ingo tugire ecography nshaka kumenya impamvu uri kurarira akigize ecography kwa ati cimbona impamvu uri kurarira ati cyakora barukora ngo ikintu yambwiye ati ndemeye Imana yawe wow atumenye ngo wari ubizi ngo nukuri ndaryohewe cyane tugenda nibanga mu mitima ego Imana yawe ndayemeye ndamubwira amina cyarambwira ati genda uke umva arambwira igenzo ngarukira iki ambwira ati wow ngo nukuri numva umunezero udasanzwe ndavuga nti amina candataha wow Imana cyawe cyubahiro cyane amina nyaza ko nubu ugerageje kwibuka iyo film uca wumva nk'icyo gihe bibaye gutyo muratashe murashitse muhira mubibwiye famiye byagenze gute babyakiriye gute ufite ntitwashotse tubivuga muri famiye twaracecetse turanuma famiye yaje kubimenya ndi kuri 6 mois umva famiye ari rino twe turi hariya umva nta wumbona umva 6 mois surprise 6 mois ati 6 mois tera kare kakoza mubeshi okay foto umva nyamana dufise Imana yumva amasengesho niyo kwizera irahambaye kandi irakomeye ni Imana nakoreye imyaka n'iyindi ntiyari kubara amaza bararyohewe cyane bararyohewe cyane mami yabyumvise yari umunezero udasanzwe umva kubwica Imana yakoze batarabona n'uyo mwana ariko bakaryoherwa ica Imana yakoze yego wow byari biryoshye ndiko ndagerageza kuri iyo image ubazaniye umwana aho mwibarutse neza ufite hageze ko nibaruka nibaza ko ni mu Rwanda nino mpora numva babivuga ko iyo umuntu yarengeje nk'imyaka 3 4 gushika nko kuri 7 ans kuvyara neza biba bigoye umva ntibakwemera ko ushobora kuvyara neza bategezwa kugira césarienne ariko muri jewe naguma numva umengo mfise confidence yuko ntegezwa kuvyara neza sinshaka césarienne ashaka kuvyara neza ariko siko vyagenze bace barambaze yego ntaco ariko vyagenze neza après rero waravuye kwa muganga ugarutse no mu Burundi famiye ubazaniye umwana sinigeze ngaruka nk'ivyara oya nagumye mu Rwanda baje umva nibo baje hari yego umva mission ntiyari bwahere oya kabandanije gute mission ntiyari kuko ikintu mvuga gushika ubu umva ni mission nagiye ku bwa mission runaka Imana umva yari mission yari umugisha ngiye kwakira ku buryo mission iheze umva no mu kazi yo mission iheze urataha mu gihugu cawe imigisha y'Imana yari yategekanije ko itegezwa kumpera mu gihugu cy'u Rwanda yari irangiye Imana yacu Imana sinzi no yita irarenze akubwiye ko mfise abana 3 abo bana 3 babiri nibo bavukiye mu Rwanda ariko izo nda 3 nazitwariye mu Rwanda uyo umwe niwe navyariye ngaha mu Burundi umva mission iheze ntwaye n'inda ya 3 umva mission kuri jewe umva yari iheze kuko ava numva umengo nta ntuzi mfise yo gutaha mu gihugu canje umengo nkavuga nti je sinzogaruka mu gihugu cy'u Burundi
igihugu canje niki, igihugu c'umugisha, nakibonye byinshi Imana yari yarambwiye, ariko Imana yo ibiza ati ndaguhaye imyaka nini iheze ifuko usubira iwanyu werekane ya mirimo. Inyuma maze gutwara inda ya gatatu ntangura kumva ndakumbuye iwacu, ndakumbuye igihugu cacu, ndashaka gutaha. Iyo nyota iranzamo kandi ari nyinshi, ndabwira umugabo dutahe. Ubu ni wa muntu wambwira ko tuzoguma ngaha banabige nti no dutahe. None ko je mfise akazi, ndambwira nta kibazo, reka jewe ngende ugu murondera, nta kibazo uzoza kuturamutsa canke tuza kukuramutsa, ariko ndumva nshaka gutaha. Cyane natashe muri 2000, natashe 2020 2021. Yego ari namaze gutaha. Umwana wa gatatu cyane ndamuvyarira ngaha. Umwana wa kabiri wamuvyaye nta ikindi gihe kigeze gicamwo kinini? Oya, umwaka byasuye kandi oya, iyo yuguruye ntawe. Imana ikora neza ibintu igihe cyawe kigeze. Umva yuguruye nuko nyene iroroshe. Biryoshye cyane, mva ndyohewe cyane kubino ntahe. Kimwe numva umuntu wese yokwigamwo kwizera. Nico kintu gikomeye kiraho. Harimo kwizera. Cyane nakoze uko nico kintu kuko ukuntu wagiye ku muganga ukaba wamaze gutegura n'umuganga. Hariho bamwe bahora bagira ibikorwa byo kwizera nkuko nyene akagura uduhuzu mugabo yabona umwaka umwe uciyemwe wapi bya bintu. Ngabumva ko nawe haciyeho mwigihe waramaze kugira. Muri ico gihe nari bise acte prophétique y'ivalize y'umwana nagendana. Kuva nkiri ngaha mu Burundi narayigendanye no mu Rwanda ndayitwara. Ariko mu mutwe wanje, mu bwenge bwanje avuga nti nzovyara umukobwa niwe nzotangura. Ngo n'ubwenge bwanje n'umukobwa, ariko yo ireba kure aho twe tutabasha kubona ibizi vyo yaguteguriye nibi ihinduriramwe ko ari umwana w'umuhungu. Icyo nakoze ngeze mu Rwanda, umva nimba numvise umuntu tuzinanye yavyaye umukobwa, nafata hahandi nyene nkashira muri emballage kado nkamushira ya varize yose ndayiheza y'umukobwa. Imana iguhezegeye cyane. Amina. Ku bwanyu nk'ubu hariho ndazundi mu mama kumburiro dukurikirana. Yego. Iyo bariko araca mu gihe nk'iki, mu gihe kitoroshe, mu gihe kigoye, hariho maze kubona usanga biba bitoroshe. Ni nk'iyihe ntererano uwo muhanuro uravye ukuntu wabayeho, ivyagufashije kugira ngo ugire uko kwihangana kose ibyo wabayeho, mbega ni ikihe kintu wo muterera nk'impanuro? Gatoya ntarishura kuri ico kibazo, nsubiye inyuma gatoya. Nshatse kuvuga kuco Imana yakoze, ico Imana yavuze, isezerano Imana yaduhaye, muzovyara umwana w'umuhungu, niwe azoba ari imfura, azoba ari umwana adasanzwe muri generation yiwe, azokorera Imana cyane. Ntiyabeshe. Uko yakabitubwiye, uko yabicishije ku mukozi wayo niko vyagenze. Nabirabishije amaso yanje abiri n'umugabo, turavuga tuti Imana iteye ubwoba. Uyo mwana w'umuhungu ndibuka tugiye kumuhezagiza, natewe iteka na mama pasteur wanje Madame Kagisye, yaraje kudutera iryo teka. Turagenda kumuhezagiza kwa Apotre Sostene. Niwe yarateruye umwana, umva yari umwuzukuru wabo, bari barindiriye kinini. Imana ibwira Sostene, urabona ko hakundi baba barindiriye ko bahezagira, ijwi agitangura kuvuga aravuga ati ndumva ijwi ry'Imana rimbwiye ati uyu mwana n'umwana adasanzwe. Umva dusubiye muri ya ntuze yabwiye n'umwana adasanzwe, kandi Imana irambwiye ngo ntidushobora kumuhezagira nkuko duhezagira abandi kuko n'umwana adasanzwe. Imana imbwiye ndamurobanuza mu mavuta yera, tumusuke kwa mavuta yera. Ndavuga Mana we, Imana ntibesha. Umva Elijah arabimbwiye, Sostene nawe arasukwa.
umva ntibari bazinanye na Sosthene, ntibigeze babonana na Sosthene. Imana iciye kandi muri Sosthene ati sinshobora kumuhezagira nkuko duhezagira abandi bantu, kuko Imana imbwiye ko ari umwana adasanzwe, dutegerezwa kumubanuza amavuta. Ati ni kubera intuzi y'ihembe ihari ko twari gushiramo amavuta tukamumena. Urabona nka kurya Dawidi bamurobanuje ego. Yari umwana akiri muto w'amezi 3 ane, bamumenaho amavuta. Ndavuga Mana, uno munsi umwana afite imyaka ingahe? Uyu munsi ari muri 6 ans bientôt 7 ans. Uri kuramuraba uno munsi ubona ameze gute? Umwana adasanzwe uhereye no mu Rwanda akiri muto inane. Ivyo Imana yambwiye natangiye kubibona kuri inane d'imideza. Umwana akora ibintu nkavuga no nka kwa kundi baga ngo uyu nikiri kurabona kiri kubwenge yarafise. Nikiri yavuge mu nda, agira ubwenge mu nda. Umwana agahanura ku myaka 2 ndabirebesha amaso yanjye. Ndavuga Mana, umuntu atakwizera yuko uhari ukora uvuga azaza mbazi. Ndi umuhamya wabyo kuko nabirabishije amaso yanjye ndabikabisha amaboko yanjye. Umwana tukicara nkuko ubunye nimba naronse abashitsi, umwana akaba yicenga akana kagatangura kuvuga ati Imana irambwiye gadi bimeze ukuntu kandi Imana ikugira ukuntu. Abashitsi bose ako anayera. Ngo umva agaca kuvuga ngo shatse urabyemera cyangwa subireke. Aho ifite imyaka 2. Ari muri imyaka 2 agaca numa. Kandi wonge kumubaza ati ntabyo nzi. Umwana agaceceka kalme. Hariyo ibihe umuntu acamwe ugasanga hari crise mu nzu, ahera iki ugasanga ndakenye. Yaca tubwira ukabona gusaraje nk'ubwicaye turiko turatera inkuru na papa wiwe. Cyangwa ugasanga nko mu gitondo aravyutse ati mama wi Imana irambwiye kwiguhaye amafaranga. Atwenga. Ngo uri guseka ndaryohewe, ngo nimba uryohewe uvuga iki? Ntiyamina. Ngo akira rero amafaranga. Ntindayakire nkaca ngira ntindayakire mu izina rya Yesu. Ngo urayabona uyu munsi. God sindakubesha. Nararambonye ya mafaranga. Ndavuga Mana ufite ushaka unyereke yuko ntuwigera ubesha kandi ntuzi kugideni. Nuko umva narabibonye gushika uyu munsi n'umuntu ubu onye sigenda mwita ko ari Karosi. Umva araroti ikintu kandi nuko nyene kandi kiragenda uko nyene ya Kirosi. Nuko ndashima Imana ihabwa icubahiro. Amina. Mureze umwana adasanzwe, urabyumva uri kurumva iyo nahe, mureze umwana adasanzwe. Kandi yabaza yuko namwe mugenda muriga uburyo bwo kumurera umwuka wo gukorera Imana, kandi umva Imana izomukoresha by'ukuri cyane. Rero tugarutse kuri cya kibazo niye ntererano umuntu yoba ari karaca mu gihe nk'icyo waciye mu bihe uri kuracamwo wa mu mama, ushaka kuba ari umwaka 1, 2 canke 10 n'ingahe. Ikintu ni gito cyane, bigusaba kwizera. Ushaka kuba Imana yarasezeranye, yarakubwiye, ariko ukavuga uti none kwibaye 15 ans, kwibaye 17 ans, kwibaye 5 ans, oya ndabivuyemwo, reka nicira inzira. Ushobora kwicira inzira ariko ugasanga ya nzira yegura yiciriye ugatwara inda, ariko ugasanga uvyaye inzoka n'uvyaye wa mugisha Imana yaguteguriye. Kimwe gusa bigusaba kwizera no umva kurindira, kuko ari ikintu nabwiye Imana imaze kumbwira ati nzoguhezagira uzovyara umwana w'umuhungu. Nabwiye Imana urakoze, mu nyuma nabwiye Imana urakoze, nakareje nawe ntitwapfa abana. Ntitwapfa je nawe abana. Ndagushimye kuko uvuze. Mana mpimbaraga
ndagukorere ku utwo nigeze kugukorera kandi ikintu nasabye Imana nkuramwo aya majwi n'ibintu byo kwiyumvira ikintu cyiswe umwana igihe nicagera nk'uko wabivuze uzomuma ntarinze kwistressa kwibuza amahoro kudakora icyo ntegezwa gukora ntakubesha Imana yarabinkoreye irefasa irakuraho uguma nibo ufako irabikurako niyo rero novuga nti wa mu mama we Imana yacu irumva irishura icara vugana nayo ni hehe ushaka kugufasha ni hehe ubona ko harimo intege nkeya atahaje bigeze ngabiranka nkumva no bivamwe ntubivemo kuko kubivamo kwawe niho rero ugomba umva ushikire ca kindi warurindiriye izere gusa wizere icimana yavuze kuva mu buto bwanje gushika ubu ntawe ndumva ngo Imana yari ideni ngo yarabeshe bigusaba kwizera ufite nakantu gato ariko karananira abantu cyane ariko ugasaba Imana ikagufasha ukizera kuco yavuze uzohoryoherwa ubuzima bwawe bwose uzovuga uti narabonye Imana nk'uko uyu munsi nanjye nicaye ngandi ndavuga ngo narabonye Imana itigera ibesha Imana yishura Imana igendagenda Imana ihindura ibihe Imana ihindura amazina arayibonye. Wow. Imana yacu ni Imana nziza cyane ni nziza cyane kubwawe nk'ubu nk'umuvyeyi yafise nk'umwana nk'uko kumbure warabonye ukungene mama wawe abavyeyi bawe baba baragufasha canke abo kuri kote y'umugabo y'umwabanye nize impanuro boba abafise abana batararonka uruvyaro kuko hari igihe usanga ari bamwe mu batera gutakaza ivyizigiro uburyo baba baremera ntibaba barabatera intege nk'uko baronka bagutera intege mbega bobo nize impanuro boba yego nk'uko kuri kote peut-être ushaka kuba ufise mabukwe famille y'umugabo canke kote y'umukobwa reka dutangure kuri kote y'umukobwa ugasanga ntibakijijwe canke bashobora kuba batanakijijwe ariko bakagutera intege bakakubwira amajambo umengo bariko baragukomeza canke bakayavuna bakakurako akubwira ati ko kuva ngaha anyu ukaza tukakwereka ivyo utegerezwa gukora toujours bigaruka hahandi nyene niki wavuganye n'Imana yawe niki Imana yakubwiye ca gihe tugenda tukayibwira ikatwumva ikatwishura canke ikadutumako de message bakaziduha ni igiki yakubwiye ndibaza ko hari ico Imana yakubwiye ndibaza ko hari ikintu muziranyeho n'Imana yoba yarakubwiye aho nyene niho uhagararira gashobora kuza kakaguca intege ariko ukibuka ryajwi rikakwibutsa uribuka ico wavuganye n'Imana uribuka ico Imana yakubwiye uvuga Imana nshoboza yego urashobora kumva byanze ariko tuje uvuga Imana uzorunshoboza geza ahanyerera mfata unshoboze kandi n'Imana ibituzi ufite Imana ibiziti unye ninamuzaniye ikigeragezo gadi ndazi ko ashobora kubasa neza kandi akarengana nundi ati uyu ninakimuzanira nicyo bishoboka ntacu yoshobora ntiyo cihanganira kuko ufite ibigeragezo biza Imana ibizana izi yuko dushobora kucikora kandi tukagishobora kandi tukanagitsinda bivanye nico tuje Imana yakubwiye kwizera kuguma kugaruka haba no kuri kote y'umuhungu akenshi bakunda kuvuga ngo umva ko kote y'umuhungu baraducinege baratugira iki baraduteroriza baradutraumatiza baradufata nabi baratubwira amagambo menshi mabi none nimba bakubwira amagambo mabi wowe bimeze gute muri ya magambo mabi bakubwira wowe basubiza iki wowe babwira iki ese kuri citegerezo ciza imbere yabo ni igiki wowe babwira bashaka kukubwira nabi bashaka kuguteroriza mu kanwa kawe hafi ibintu bizima bya bindi bavuganye n'Imana mu bugwa neza mu bugwa neza udashobora
kuvuga nk'umuntu nyene ugashaka gutontoma ariko ukakivuga mu bugwaneza. Yego kandi ukavuga uti ico nizeye kirahari, bitebe bitebuke ndazi ko Imana izogishitsa. Imana idufashe tukiri kuri isi y'abazima muzobe mugihari kugira ico nize n'ico Imana yambwiye tuzokirebesha amaso yacu twese. Hama uyo mumama rero afise umwana atararonka uruvyaro, wewe womuhanura ko yomufata gute? Umumama atararonka uruvyaro, umumama nkuko dufate mama wawe, yego, nk'umumama afise umwana atararonka uruvyaro, urumva fate nka mama par exemple, nka mama wanje afise jewe ntaravyara. Yego, je nibaza yuko nomwita mami, ngira niko vyoba vyoroshe. Umva peut-être bo bahora bavuga ngo mu bihe vyacu twebwe ibi bintu ntivyari bihari, bingumba ikinja ibintu nk'ivyo. Novuga ngo mami kimwe gusa, ufite ibihe vyabo n'ibi bihe vyacu byari ibintu, umva ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi sinibaza yego mu gihe cyabo bari bazi Imana, ariko si nk'iki gihe cyacu. Iki gihe cyacu turasenga Imana nyamana, kuko kera baratambikira baragira iki, nivyo akenshi bakunda kwizera. Ariko uyu munsi dusenga Imana, umva turishikira tukavugana nayo, ikadusezeranya ikabishitsa. Mami, uyu mukobwa ashobora uyu munsi bitaragenda neza umwaka canke n'indi myaka, ariko kimwe gusa, uri umuvyeyi, ushobora kuba utabiciyemwo canke ushobora kuba hari abagenzi iki iruhande, ababanyi bashobora kuba warumvise iwabo ya runaka byagenze ukuntu, ariko no musaba nawe kwizera rimwe gusa, akavuga ati reka nizere uyu mwana w'umukobwa ibi bintu ariko arambwira, numve ko bishobora gupasa, uzobona ukuboko kw'Imana. Ndi hano ndabivuze kuko ndazi ico ndiko ndavuga, ndazi Imana ndiko ndavuga ko imbere yabyo byose bishoboka, nta kinanira, bigusaba gusa kuyegera no kwizera. Yego, Imana yahabwa icubahiro kandi Imana iguhezagire cyane. Nizera yuko umuntu wese ariko aradukurikirana hari ikintu kanaka yumvise gishobora kumufasha. Ubwanje jewe ndafashijwe, kubaho ufise ico wavuganye n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Kubaho uzi ati je ndafise ibanga ngendana mu mutima wanje, ndazi ico navuganye n'Imana. Urya biraryoshe kuba mu kintu uzi ati ndiko nca ngaha, hariho ico Imana yansezeraniye yuko ino nzira ndiko ndajana ishika. Biba biryoshe cyane ku bantu bizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ku bantu bizera Imana, nta mpamvu yo gucika intege. Dufise Imana ivuga, dufise Imana ituremesha, dufise Imana itandukanya n'izindi mana zose. Uriko uravugana cyane nibuka indirimbo ya Ben na Chance uvuga ngo niyiraba mu nda y'ingumba ikabona mw'ihanga rikomeye cyane. Kumbure yaraba Imana yo yararaba mu nda y'iwawe ikabonamwo umukozi w'Imana ateye ubwoba akomeye cyane gose, nubwo abandi bo batavyo babona, nubwo namwe bw'inyu ubwanyu tavyo mwabona, ariko yuyu yarabibona. No musi nabwirwe murabiraba mukavuga ati wow, Imana yivuze ibesha. Rero umuntu wese ariko aradukurikirana yumve gukomera, uwo bari mu kibazo yumve gukomera. Shobora no kuba uri mu kibazo gitandukanye n'iki kibazo uyu mwene data yararimo, ariko nawe wiwe wumve gukomera, wumve yuko hari Imana mu ijuru. Uyizere ejo canke hirya ejo bizogenda neza, ko dufise Imana, dufise Imana kandi ikomeye cyane, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Tugira turangize, ariko tutararangiza nagomba nimba hari akajambo ufise woshikiriza kanyuma abariko baradukurikirana shikirize kugira ngo dusozere. Ego, urakoze. Numva ijambo noshikiriza mu gusozera kino kiganiro, abashobora kuba bariko baraturaba, bashobora kuvuga ati
ndumva nkene kwegera umumama akama ivyizigiro numva akandemamwo kantera intege ivyizigiro akandemamwo ivyizigiro nukuri ndahari umwanya wari wose kuko nimba hari ikintu nkunda ndakunda tujane muri urwo rugendo ndakubwire umva umengo yandi nyo tuvuga ati umva sinzi tumatane kugira ndabikumvishe erego ndahari bashobora kwibaza ati none nimba hari tuzogukurahe kuri Eglise Life Center ndahari umwanya naho woza ukabaza uti umudamu witwa akenshi kuri Eglise banyita Mama Lize umuririmbyi ninde turamuke ndahari ndi umuntu akunda kumviriza ndi umuntu akunda kuyaga ndi umuntu ego ndahari tuzoganira kandi ndazi ko dushobora no gufata umwanya tugasenga kuko Imana hari ico yankoreye kandi hariyo n'ikindi Imana yavuganye nanje turashobora no gufata umwanya tukanasenga turashobora no gufata umwanya munini atari rimwe canke kabiri tugasenga kandi Imana igakora igitangaza nk'ico yankoreye nk'ivyo yankoreye nawe ikabigukorera tukajana mu mutima umwe wo kwizera kandi Imana ikabikora yego Imana iguhezegere cyane no kuri opportunity utanze no kuri ku muntu wese yumva afite biraryoshe kwegera umuntu aba yaraciye mu kintu nk'ico kubera ko we waba gutahura dofisi kandi we urumva n'umuntu aba yaragwanye urugamba akarunesha akaba ari hano kana kayageze rero biba biryoshe iyo uri kumwe n'umuntu nawe nyene ko hari igihe ugenda guhanuza umuntu ugasanga wewe ubwo buzima ntabwazi ugasanga wewe ntabitahura kanini ariko wowe urabizi uraza amajoro waraye uraza amosozi warize urazi iki wowe urabitahura cyane rero n'undi wese yoba ari mu gihe nk'ico arashobora kurondera kugira ngo bimukomeze kandi kwijana burya mu rugendo burya si coroshe undi muntu muri kumwe biba ari vyiza cyane urabona ko utari wenyine urabona ko utaba watawe hari amfite ari igihe uba mu kibazo ukaba wumva umenga ni wewe wenyene nta n'undi muntu ukamenga isi yose ni wewe wenyene ariko iyo uri kumwe n'undi muntu akakubwira ati aho ugeze je narahaciye aho ugeze cyubigenza uko egera Imana senga gutya hari n'abantu iyo bari mu bibazo usanga basenga nabi batamenya ingene basenga ugasanga ni muri y'amasengesho yo kwidoga kubera iki jewe mbe ni kubera iki ari jewe mbe kubera iki ibi byose biko biba kuri jewe nkuko umenga niwe wenyene ariko iyo uhuye n'undi muntu yaciye muri ivyo bintu bakomera cyane rero Imana iguhezagire cyane turagushimiye gose kubuno mwanya waduhaye twizeye ko n'ikindi gihe nitwasubira kandi ukenera nukuri uzoduha umwanya nukuri nta kibazo yego ndahari uha umwanya n'abandi natwe byose akaduha umwanya Imana iguhezagire cyane mubandanye gufasha ubwoko bw'Imana mubandanye gukorera Imana hanyuma mubandanye kandi no kuturera neza uwo mukozi w'Imana yego twizatekekanya yuko tuzobona Imana imukoresha bidasanzwe haba hano mu gihugu cy'u Burundi canke n'ahandi hagiye hatandukanye Imana ibahezegere cyane hama ndangize nshimira umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro nkuko nabivuze ubonye kino kiganiro gisangize n'abandi shaka ku mastati yanyu partage link kugira ngo ino ntahe ishikira abandi bantu benshi shobora kubafasha umuntu ashobora kwiraba yari yihebuye kumva muri we arasuye kandi kugira ivyizigiro rero Imana ibahezagire bandanye guhezagira ibikorwa byanyu byo dufite kandi duhure mu kindi kiganiro Imana ibahezagire cyane amen namwe bameze murakoze